turabara mu kica bariko baradukurikirana ni kuri Kimamara TV Genesis Mix inyuma ya kamera hariyo Odimix. Today nagize cyumviro gishasha meza mi. Hari ibintu ndiko ndabona kumbere byinshi tutamenya uzawumva ngo kunda ivy'iwacu mugabo ko biri kose nta buryo buhari bwo kubikundisha abantu. Hari amakuru menshi abantu batamenya bigatuma badakunda ibintu swati hari amakuru menshi atamenyeye kandi bigatuma tudakunda ivy'iwacu. Ndabapfinde nk'ubu abere ndo yari he. Umuryango wanyu kubera kibura abagabo ariko mbere warasaze je nashaka iki ku muryango wanje ariko muzokomeza kumwenda ko kugeza ryari umva nakurikiye ubuzima bwawe nanjye ndekere ubuzima bwanjye genda iwanyu Burundi undekere iwacu mu Rwanda mbabarira kandi mbabarira ariko gute umuntu mwiza nkawe agira umutima w'igikoko ese ushaka iki mugongo umuntu kumanywa kumurango habona muce mujana mu ishamba mutwe mufuri bisobanuye ese undi birakureba aho nabikuye ntibikurawe wowe ko nabisi wowe ndimo ko nabimenye hani kibabaje cyambere kibabaje sana umva nkubwire Abel Fanira Vina ari he injimbo satibera gusohora yitwa gute diwane mu giteramo ikinaka byagenze gute yose abara makuru yo kumenya nico gituma muri Ikimamara TV twabazine programme nshasha kuzohora tubabwira amakuru ajanye na entertainment umuziki filme n'utundi tuntu twose tujanye natwo ariko tutibagiwe kandi inkino mu buryo bwose nico gituma turiko muri no misi turarondera abantu bafise impano zitandukanye yo kuvuga swati amakuru y'umuziki amakuru y'inkino. Uyu munsi ari ikintu gishasha nabonye Abere Nduwayo ari Kigali mu Rwanda na equipe yiwe yose bari Kigali mu Rwanda. Amafoto reka arasohoka bari kumwe n'abakinyi b'abanyarwanda urabona ko ari amafoto meza kandi ubona ko bishimye. Mbere jewe natangwe no kubona ibikorwa ngene ndatangure ndabereke ko gato mu Burundi aza kukurondera ngaha mu Rwanda. Kubw'ivyo rero nanjye navuye mu Burundi nje kumuraba yuko yoba yageze iwawe nakoresheje ubwenge bwanje bwose kugira amenye ahantu nishimiye kuzongera kubona umwana wanjye ariko wowe sinzigera nkubabara mu buzima bwanjye mu buzima bwose mbayeho niwe wabiteye warabimukiye hano ngo nari tugushaka warazi ko narariye ndimara ndwara n'ababyeyi banjye batagushaka uragize uranjugunye ariko nanone untahure ibintu byabaye byose ubona ko Abere muri no misi reka haturira urabizi ko mu misi heze yasigize gutya akazana mama wa Kanumba hano i Burundi akamara imisi mwese mwarabibonye ubu yagiye mu Rwanda ari kumwe na equipe navyo bikorwa ngibi murabizi Abere Nduwayo mu misi yahera hari ibindi bintu twigeze kubona yagiye muri Tanzania na wene dutangura kubona amafoto yakora ku mateka y'abakobwa kwa sinzi ko mubyibuka benshi banavuze byinshi ngo Abere ntakijijwe nagize iki kubera ko bamo ariko abakinyi ba filme kenshi bisaba kwitanga hari ibyo bisaba ko bakora kugira ngo bagire ibyo batweretse rero kugira ibyo bintu tubibone bisaba ko babikina rero kubikina nabyo no kwishira mu gatego uri nk'umukizwa ko kundi mu misi heze Fanira Vine mwarabonye ariko arasohora seri igira 11 season ya gatatu abarasimbaganye ibererije hanze ariko arose umwana abantu baca batangura kuja kuri Ribat bavuga ko ngo yabonye ibere rya Fanira Vine kumbure hora rimwereka kumbure kwa ibindi bintu byinshi ni ibintu bisaba kwitanga ariko urabye amavyuzi baronka urabye uburyo buza urabye amahiro veneze garuka muri ibi bya filime y'umuziki biracari hasi cyane mugabe ikibazo kirihe ese tukume twidoga ngo abantu ntabwo bakunda iby'iwabo ngo abantu ndukunda iby'iwacu baza no munyamahanga dukagumanda tuvuga bya bindi nyene ngo abiwacu ntitubabona ntitugira iki turiko dukora iki kugira abo biwacu bamenyekane urabye pratique ma ntagihari uretse ko ku muntu gusa mwese abavuga ibyiwe usanga bane bakora ko induru ngo je ngo urumva ngo nimba muzanye umunyarwanda ubu ngo jana n'abarundi tubajane beko bakora iki ibikorwa birahari ni neza twese turebera kandi turabishima mugabo nubuhe buryo turiko turakora mu kugira ngo tubyamamaze kumbure ikibazo cyo bakiri kuba promoter ikibazo kiri kuba ririmbye ikibazo kiri mu buryo bitunganijwe ikibazo kirihe ibyo byose bisaba ko ari ibintu turonderera inyishu kugira ejo nibyanka tumenye aho byankiye tumenye aho tuvura mugabo ni twaguma dutekereje tuguma dukoma induru kundi iby'iwacu amaherezo azoba yahe rero urumva hamande yuko ivyo byose bibagora babikora bibagoye menga ntitubivuga ko byari bikwiye ayo makuru ntashikira abo yategeza gushikira nkuko byategerezwa kuko urumva nimba shere nimwe ivuga amakuru yabyo uza wandika gusa post akanuze kamwe ariko kwa higaniro biraca intege niyo baba batari hagufi turashobora kubikora rero Fanira Vine yamaze gutangaza ko hamande ya seri umupfakazi nabonye amapost yavuga ko ariko ategura yindi seri nziza
neshura kuturyohera kumbura nta byinshi turemenya ko mugabo ico nzi ico ntabwo ari ngaha mu gisagara ca Bujumbura ni hasanzwe aba mugabo yarafashe urugendo ari mu gihugu hagati no kwigora ego hama abendi wayo urumva ko ari hakurya y'Akanyaru yaragiye muri Tanzania abatanzania baraje ngaha bari mu Rwanda na equipe yose abanyarwanda bashobora kuza mu minsi yeze twarabonye ko Fanira Vino umufakazi igeza ahantu hazamwe abanyamahanga abavuye hanze abo ngaha mu Burundi byose urabona ko ari bikorwa biriko biragenda bije imbere no kuvuga filme cinema ndundi iri kwiraja kundi muvuduko iri kica ahantu heza rero kubera iyo mpamvu n'abandi benshi bariko barakina turabateye intege turabibona tuzobandanya twiza turavuga ko umwe kundi kuri kwiterambere turabona ko ari Rwanda nyariza bose bahora bafise production yo kwa Happy River mu bintu bya film ariko ubu urabona ko Ribat ahagaze neza Ribat ni umwanditsi mwiza kandi aproduza neza ifilme muzi nka Nsoro ariko akaba ari nawe kandi ahinyanyura umupfakazi n'izi filme zimwe zo ngaha mu Burundi ariko mukamuzi ko na Abendi wayo nawe afise iyindi team nayo nyene igenderamura kubera aba bose barahozeyo kandi urabona ko nawe yahoze akorana na nyiriya equipe yo kwa Happy River na basandi byose urabona biri ku murongo mwiza rero uretse gusa ko abantu baraza bafondo tuntu ngo naba bankanye abana ntibavugana bijya jewe iwanje ndabifata nk'intsinzi kubera ko iyo udafise uwo muhiganwa ntukorera ku muvuduko mugabo unyugerageje kuraba ko ibikorwa biko birakogwa urabona ko umwe wese reka akorera muri competition ivyo rero twe iyo bakora muri competition biraturyohera kera Fizo yangumaterana amajambo na Roriro mugabo ubu ayaterana na Satbi ariko inyuma yo kuyaterana nabonye post ya Fizo ya postinze ijya ndirimbo Satbi yasohoye sinzi ko mwese mwabibonye ku rubuga rwa Fizo hariko ngo yumva ibintu by'ubutamu nkuko wonya kuri Facebook yiwe commentaire ya mbere yabaye ya Satbi kandi abantu babikunze cyane ubona je ko birakora bafata umurongo kuri ka bose bariko barashuzanya ama creation natwe tugasha tukumaturorera gusa twicara turaba oya ntivyohera gutyo reka natwe tuzane iyindi showbiz no kuvuga amakuru yose ya entertainment zo turabashikiriza ku mwanya kandi atosoye neza hama bibaye ngombwa tuzo turabagira batumire namwe muryoherwe mumenye ni bande bakora kora ni bande bameze nk'abicaye kubera ko hari igihe usanga ziko turakora ku mazina ya kera ugasanga umuntu ntabwo gifise nawe agacayijajira kubera ko ababona agapost mugabo iyo tugiye tuzo turabivuga birabaha inguvu birabibon nabo birabaha kuduka tuzo turabatumako tubavugisha twumva uko ibikorwa biko biragenda tumenya ibyakwamye ingorane bahora nazo biriko biraduga avantages nazo zirimwo hama kumbure n'ama entreprise ama company yo babona publicity ikaduga cyane no kuvuga nkuko urabona ko fana amazi imisi akoresha amazi ya kandi water ijya n'igitsindo ku bantu benshi nivyo entreprise runguka nkuba abantu benshi barazi kandi kubera Fanira Vine n'igitsindo ejo azoja handi urabona ko umufakazi ni series yacha kuri TNB nawe bazoca handi kandi azoca handi nawe abone ko abwira abandi ibyanje byagenze uku byamenye kuri Fanira Vine ejo hazo bari kundi muri byareka raduga ba Air Pro aba D1 bande nawe bamuha ikindi kintu yamamaze hama tugire business international mugabo kimwe nitwakibura ikindi gica gihoba uzumva entreprise yavuze ejo ukazumvira ugaye ukibaza yugariye hehe kandi byo yakikora byiza nta publicity mugabe publicity kogwe nande nabo dufise bazikora ego ubu turabona ko basi bako bitahura nico gituma rero muri Kimamara TV twako turababwira ko twabashiriho programme yo kuzohora mukurikirana omwe rimwe mu ndwi amakuru y'imyidagaduro yose yo mu bwoko bwose bubaho inkino turiko turegeranya abo dushobora gufashanya no kuvuga umuntu azi kuvuga inkino neza kandi yiyenforoma ku mwanya apana ibintu byo hanze oya hani wacu amakuru aracari menshi ntavugwa ivyo tuvugwa ntabwo ntitubimara turatandukira barashaka tukaza gupromotinga cyane ibintu byo hanze hano mu karere mugabo ivyo wacu bitirako biravugwa kumbure wumva mu promoter avuze ko uburyo ni buke abarundi ntibahemba mbega bazohemba ryari bazohemba iki babikuyehe ubagafaranga murabona ko kariko karajabuka kaja hakurya yagira amafaranga bakuranga ha mu Burundi kandi aba promoter bose babashaka kujya mugabo umuntu bakuye hanze ntazoza kuriha umupromoter w'i Burundi kora ko bafise umupromoter wo mu gihugu iwabo yamupromotinze kugira abandi tunde tumumenye nico gituma reko ndabasaba muze dufashanye abazi kuvuga iby'inkino abazi kuvuga iby'umuziki abazi kuvuga iby'amafilimi abazi kuvuga ibi n'ibindi nabonye muri gospel abantu bitwa ba Yuta Yannick Yuta mbona urabona ba Deni banga ukurabona ba mu bice bitandukanye ndiko ndabona izindi impano zitandukanye hagati mu gihugu amakorale za hariho korale nabonye mu miseze bariko barica izina bita Praise Choir Praise Choir ni ruguru ya ni mukayanza ikabarore
ayandi makuru yose y'igitega ariko aravuka gospel kwa kubera iki nimugaruke please ndabasaba mugaruke tugaruke muhira turondera uburyo bwose bushoboka kugira izi mpano ziduge kandi zimenyekane mugabo ni twabivuga tuzobandanya twidoga muri iyi minsi rero turatanga kuza tubazanira abatumire uyu nuriya ariko duhamagara umuntu yumva ko afite impano azina byinshi muri ibi bijanye n'ubuzima tuko tugenda kwinjiramo baze vraiment baze dufashanye amakuru atandukanye zo turayamenya kandi tunayamenye byoroshe tunabibutse ko Ikimamara TV turagira publicité nukudushigikira turagira publicité kandi byo izo business muko murakora ari uburyo tuzimenyekanisha mugabo kumburengira munzogenda murabibona cyako twebwe amakuru tuvuga yo hanze bari make cyane amakuru tuvuga yo hanze ni make twisunga cyane ibintu by'iwacu kugira ngo nibyo banze biduge bigere kure bigere hanini hashoboka reka tubanze tubashimire kwanza ariko tubanze tubasabe mugende kuri channel ya YouTube aho tuzoza turashira bino biganiro mugire subscribe kwanza mubonye link torogire share habandi ubonye cyo turakoze neza ubona hari ibyo dushobora gukora ntibigushimisha gira commentaire tumenye muhejeje ushire ko like kumbure bizorutera intege tuze turabona aho bitariko birakundira cyangwa biriko birakundira aho tukora neza tuko turakora nabi bice bidutera intege zo gukora ibyo muba mukunda hama bano bose badushigikiye rero genda muri commentaire gira jeme kuri Facebook gira partage tore link uyiha abandi kugira ibintu biganiro bazohore babikurikirana natwe kumbure byo dutera intege tubona ko ibyo tuko turakora dutamba twirorera bifise ababikurikirana murantunga kubamva kajwi katameze neza ubuzima buramuka uko bushatse umunsi bisi yose ubuzima buvyuka uko bushatse nakagiripe gatonye nakagiripe ariko nivyo mbuzi cyo nkora akazi tugomba dutera tuje imbere kubera iyo mpamvu rero cyo gituma twese dufatiye ingingo nziza kugira ngo tuzore tubashikiza aya makuru hama uko indwi zo ziracaho niko muzoza mubona ibindi biganiro byiza twabazaniye abatumire abaririmbyi abakinyi b'amareresi abakinyi mu mipira abakina umupira w'amaguru abakina basket byose turakeneye yuko bitera bije imbere kandi iterambere ribe kuri twese murakoze rero nahanyu kudushigikira ico musabwa n'icakindi subscribe share like na comments thank you Asia nabahari Asia Sibito kuzuza cyane uragarutse ibi bikukuze ibiki ibi bikukuze si wana kubuje kuza mu rugo rwanjye umuryango wanyu muzogenda kugeza ryari ese ufite ikibazo cyiko umuryango wanjye wo vyamenyekanye ibyo mwakoze byose vyamenyekanye excuse abicaye gusa wasaze cyangwa mugongo umuntu ku murango habona muce mugenda muce mwishamba mufuri umuntu ivyo biraba byose nabimenye uvuga n'ibiki vyamenyekanye byose byo mwakoze asubundi birakureba birande washukura kumenya ko twagonze cyangwa twagonze ariko kubera ko umuryango wanyu ufite umutima mubi Abel ikibabaje uzi umuntu mwabikoze ndakubwiye ngo Abel sokira mu nzu uzi umuntu mwagonze wari polisi ndavuze ngo sokira mu nzu kwihekura ku mwana wabyara uzi ibintu wakoze ngo